ibintu byo kuja imbere ya chef wawe wavyintiriwe umenga bakwicanye umuntu bitwaza ngo ufise ingorane ngo uragwaye kandi ushaka no gusaba ikonje. Ibintu byo kuja imbere y'umugabo wawe umenga isi yakuguye ko nawe avuye ku kazi ukuruhira yaturitse. Ibintu byo kuja mu nama utiteguye ukaza gusindirirayo. Ibyo byaha ubikora umenye ko arantu uzopfushitse. Abantu bose bakunda umuntu abaha morale kuko isi iraremera. Umuntu ari ndamukoresha, umuntu ari umushefu wawe aba yararushe. Nta myavyi mu kazi, mukeneye morale mu kazi, morale mu nama, morale muri departement, morale mu ishure, hose ni morale. Umuntu rero adafise morale hari ama comportement biranga. Imvugo y'ubunebwe. Umuntu akavugisha nk'umushefu wiwe mwijuri ridaseruka gushika nk'umushefu akabaza ngo umushefu ukavugisha chef wawe wunamye. Umuntu afise morale agira guki imbere ya chef wiwe. Muvuze yego murakoze hanyuma iki niki yego ntagira uko umuntu afise morale. Morale ugira uko ariko nigisha abajene ntibiteze bibananire ngo uwitwaza amashuri udafise morale mu maso ni pe. Kandi nk'abakoresha baba bakoze imyaka myinshi abashobora kubona ivyo utamubwiye akabona ko udafise morale bikunda kumuyeza ko mukwiye kwemyeza ko abantu afise morale. Bibonekera mu gutwenga kandi morale ibonekera mu kuntu umuntu yifata iyo yagiye gukora mission bamutumyeko kuna atanga raporo atekanye. Abya ati chef ibi byangoye ari binabikoze mugabo ari cyangwa mwumfasha gute. Voilà nkatwe gari umuntu tuma mu bintu bigwa akabwira ati chef je mbere nanabihevye ibintu je hakuvuga ati chef byangoye hari cyo mwumfasha ko nuko bidyananiye udafise muravuga ati ndabihevye ubundi akaratatanze na raporo nta morale. Hari navuze rero ibya kurbatire hariho n'abasinzira amanama bari kumwe n'abashef. Ndabaramukije encore iyo ndiko ndababwira ibi na biriya mu kuntu nkora akazi mu kuntu mbayeho ukabona shamwe morale ukabona umenga ndafise vivacité uzumva ngo ujya mugabo ngo arigeruza ngo ca bugufi turi kumwe. No musi ndakwabwira ku kintu c'abantu batagira morale. Morale abo badandaza bose ubona bateye imbere uhereye kubize menshi no kubize make. Bajya abasirikari bose ubona bateye imbere uhereye kubize menshi no kubize make. Abo bakozi ubona bakomera mu masosiyete uhereye kubize menshi no kubize make. Bose ikintu kenshi kibibashikanako ni morale. Kubera ko nk'abakoresha nk'ukwacu ugira umukoresha nk'ukwacu uba wararushe. Ugira umukoresha ube nka PDG ube umurimyi akomeye hatege twari inyama tuyikase uba wararushe cyane. Uba waragize stress uba waravuzwe nabi kandi none ugo muvugwa nabi. Rero kugira umukozi mukorana akorana na je bakorana n'uwundi mukoresha hirya no hino ku isi atera imbere aba ari umukozi aha morale shebuja. Iyo ni condition. Aba ari umukozi atagira imyavyi, aba ari umukozi akominika neza, azi kwandikira message shebuja akamubwira ati iki, azi kwandikira message umushefu de service yiwe akamubwira iki, azi kwandikira umudafe akamusaba iki, azi guhagarara imbere ya chef we gutya ati mbwira chef agafata note atameze uko. Nusanga umuntu agenda gutya nabwe bajya badandaza bose ubona batembere, abarimyi bose, abakozi bose mu masosiyete mu mabanki ngaha muri BMBC mu bitaro bajya ubona impande yabashebuja, bajya ubona bizigirwa bahabwa ama mission menshi.
n'abakozi bafise morale. Shefu bavuga turya ndamutine mu bazungu i Buraya muri Amerika mu Buyapani hagurutse avuga abantu baza kumwumva ntaza kuvugira mu ntamatama ntaza kuyingira araza kuvuga bamwumve araza kubaza ikibazo gitomoye asubira ikindi hanyuma arafise ubushobozi kubera afise morale ari mu Buyapani kuma feedback akambwira ati kuri etape nkora iki aramenya igihe cyo kuvuga n'igihe cyo gukora. Ibi bintu byose ubona abantu bakora ni morale. Mu gisoda urabona nicyo gituma batangura umuntu imbere ya byose mu gisoda kumwigisha kugira morale, kuririmba, kwirukana morale, guhagurukana morale, ibintu byose morale, atamyavye n'ubuseriye bwinshi. Iterambere gushika ku ntumbero ni morale. Turi kumwe umukoresha waguhamagaye mu biro abwira ati naka ngo hano Lionel canke Kelly canke Winnie canke naka mubwira za nico mu nama nimba ugenda ugaca imbere ya chef wawe chef muntu mnyeka iterambere ntuzoribona muri ako kazi. Umushefu aba yararushe, umushefu aba yarabaye stress, aba yarabaye tande, ntuzogera utera imbere udatoma morale. Akeneye umuntu agira gutya ati shefu mwari muvuze ko munkeneye namaze gushika hanyuma naka ibi nibi okay akacagira nkuko yego nahejeje voilà okay ndagiye kubikora hanyuma ndaza gutanga feedback kenzera aho ngejeje hanyuma no kumugora ndababwira aho ndaje nagira ikibazo ndababaza mugira umunsi mwiza. Umushefu akeneye abantu ameze nka umushikiranganje akeneye abakora bote nka abantu bose akeneye ni haje uzabumva mu bintu bimwe ujya muntu ngo yabaye ngo umusoda mukuru ngo atiza ivyo amashure umushefu yabijya mu biki we baguhaye mission ntushobora no gukominika neza uti twagize ingorane n'izi ndiko ntwari ibi ayo mashure umushefu yagutumye mission aca mufasha iki udakominika hanyuma ntube utanga morale bagutumira ukajana imyavyi bakabona ko utari motive utari gishirira we ushaka ayo mashuri abafasha iki ushaka ico gihagaro kiyafasha iki ni uzoza wumva umuntu ngo yabaye naka ngo generale ngo colonel ngo major ngo naka ngo kapitene none ngo ujya ngo yarize ngo nibi avyiga mu biki kandi hageze mu kazi haca hatangura gukora morale gusumvya n'ivyo umuntu yize. Ego ni amashuri ni yagushikana ahantu ukora ni yakutuma ujikorana nabana mugabo kwiruhagume hakora morale kujya yabango bwiza nubwo gushikana ngubwami mugabo ubwenge nibwo bahakugumana ujanye ama diplome utagira morale nta misi biro mara ukoranye n'umuntu naho ukahamara umwanya azogushira inyuma yegereze bamwe batangwa ngaseze ngwasuzuguritse afise morale. Uri nk'umudamu nk'umugabo akora akazi cyane ari nk'umupedeje mwadeje mukomersa avuye yaje Dubai yirirwa mu ruvumera mukomersa yirirwa mu Kamenge kudandaza yirirwa aragwana n'imizigo n'ibikira abakozi biba abandi bonona abandi bagira iki akeneye umugore azi ko afise morale. Umugore ashika ati karibu chef karibu bwana karibu sheri nzana amata nzana amazi nzana isombe canke muravyumva bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana
jana aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage nayo ari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo akwije ibisabwa. Wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanira izomara imyaka 40. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira. BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Morale mu buzima, morale. Kuko ufise umugabo akora cane, urumva nta bindi bintu bagukeneyeko. Ntabagukeneyeko yuko wize amashure menshi, ntabagukeneyeko yuko wisiga cane, yuko ugira iki, naho urumva hari ibintu vy'ikigore vyama bijana nko kwitunganya. Mugabo morale, umugore avuga ati ndazi umugabo wanje yarushe, yiriwe arakora, n'umusirikare, n'umupolisi, n'umushinga amateka yiriwe mu nama, n'umushikiranganje yiriwe biramubaza muri Assemblée nationale ibibazo muri plénière, yiriwe aragira iki, umugabo wanje yarushe. Gaca avuga ati no musi aza gushika namutera inkuru, ndamubwira ukuntu aberewe. Morale kugira umuntu wiwawe umushefu mu rugo, umugabo n'umushefu ni komanda ashika umuha morale, urugo ruraca rutera imbere. Nawe uri umugore wotera imbere ugafundwa n'ibintu sinzi ko mu vyumva wizanishije ibindi bintu ngo none ku muntu yiruhiye urugo ni pi turi kumwe. Umushefu wamuze ngo narize ngo ibi nibi ngo meze nuku akari ukazura mubwisha uyingira umenga umuyingiyingi aho kuvuga ijunga ryumve. Ugasanga umuntu avugisha chef wiwe gushika mu chef akwaza ngo nguvuze ngo iki, ngo usubiramo ngo uvuze. Morale nikora nituma abantu batera imbere. Bajya abantu bose ubona babasoda bakuru bakanyaruka bagatera imbere mu migambwe, bakabona mu migambwe guma badugagira, bakabona mu mayizine mu masosiyete baguma baduga ibiti amagarade. Ni morale. Ntuze turabaza ngo yize. Umushefu agukoresha ni waguha amanota. Haragera diplome idakora, haragera igihagaro kidakora, haragera ubwiza budakora, haragera ingufu zidakora. Hakenera morale. Umuntu afise ingufu zo mu mutima. Umuntu rero adafise morale, hari ama comportement biranga. Imvugo y'ubunebwe. Umuntu akavugisha nk'umushefu wiwe mwijuri ridaseruka gushika nk'umushefu akwaza ngo umushefu ukavugisha chef wawe wunamye. Umuntu afise morale agira guki imbere ya chef wiwe. Muvuze yego murakoze hanyuma iki yego ntagira uko umuntu afise morale. Morale ugira uko ariko nigisha abajene ntibiteze bibananire ngo witwaza amashuri udafise morale mu maso ni pi. Kandi nk'abakoresha baba bakoze imyaka myinshi, abashobora kubona ivyo utamubwiye akabona ko udafise morale, bikunda kumuyezako. Mukwiye kwemyeza ko abantu afise morale. Bibonekera mu gutwenga, kandi morale ibonekera mu kuntu umuntu yifata iyo yagiye gukora mission bamutumyeko, kuna tanga raporo atekanye. Abya ati chef ibi byangoye, ari bina bikoze mugabo ari cyangwa mwumfasha gute. Voilà. Nkatwe gari umuntu tuma mu bintu bigwa akabwira ati chef je mbere nanabihevye ibintu je hakuvuga ati chef byangoye hari cyo mwumfasha ko nuko bibyananiye. Udafise muravuga ati ndabihevye, ubundi akarata tanze na raporo nta morale.
hari navuze rero ibya courbatire hariho n'abasinzira mu manama bari kumwe n'abashefu bishitse uzorinda ufasha kumuherekeza mu nama kandi umuntu mu nama umushefu ariko aragispoza mu nama ntuzotera imbere ni morale kubera iki bajya abantu mugendana abo bantu bakugira umusoda mukuru abo bantu bakugira umukozi mukuru chef de service umudafu umuhadeje umuki bajya abantu baba bararusha afite ibibazo byinshi baba bakeneye abantu bakikije babaha morale mu ngorane mu byoshe boroshe ubuzima bwabo ko baba ari abantu bakoze cyane barushe cyane kuvuga rero udasohora ijwi kudatanga raporo kuyingira n'ibindi byose biranga umuntu aragira morale. Wowe rero nimba uri kwiga mu mashuri ukwiye kwigana kino kintu gikomeye rare ohatoire ubushobozi ubuhinga bwo kuvuga nico gituma kera sinzi ko bakibikora bagwiza amadigite mu gihe cy'ifaransa icongereza insomerwa bagwiza bimwe by'ama expose kugira umuntu amenye kwandika ibyo yimvamo ahagara imbere abantu ya expose reside ubwenge bwose umuntu afise atazi kubusohora neza diplomatiquement kenshi naco muviraho amenye kuvuga mu nama imbere y'umushefu imbere y'umugabo wiwe imbere y'uwo bakorana morale turi kumwe rero ibintu by'imyavyi ibintu byo kuja imbere ya shefu wawe wavyintiriwe umenga bakwicanye umuntu bitwaza ngo ufise ingorane ngo aragwaye kandi ushaka no gusaba ikonje ibintu byo kuja imbere y'umugabo wawe umenga isi yakuguye ko nawe avuye ku kazi ukuruhira yaturitse ibintu byo kuja mu nama utiteguye ukaza gusinzirirayo ibyo byaha ubikora umenye ko ari abantu bavushitse abantu bose bakunda umuntu abaha morale kuko isi iraremera umuntu ari ndamukoresha umuntu ari umushefu wawe aba yararushe nta myavyi mu kazi mukeneye morale mu kazi morale mu nama morale muri departement morale mu ishure hose ni morale kugira ubibone hari abantu mu ishure wamusanga bikengera ukiri nk'umunyeshure ukama misi yose bazi ko nakari wabizi abo bantu bacama bataje bashoboye hariho n'abantu nyeshure bamana morale jewe nibuka batabi bari na foro mugabo kubera morale bakorana ibintu ukuntu babaza ukuntu batigita bama bari kwaronka amata meza sivyo wowe rero nimba uri kuragerageza ibintu byinshi kona byanka araba kufise morale aho sinavuze ba bantu batazi kwakira abakiriya hari entreprise hari ahantu winjira ugiye gusaba service bagacakorokera kuri telefone shefu wagufashe uri kufata nawe umukiriya we yaje kwitura uri ku telefone uri kuvugisha umushefu umukiriya ugira ngo mwonyibutsa ngico mwarivuze aho kuvuga ati mwonyibutsa cyo mwarivuze ndabafashe agasanga umeze nk'uko uye n'amatelefone utelefona n'abadakenewe agufata shefu gutera imbere mu kazi n'ifuti keta shefu adashoboye atarondera resultat ari nka je urumva ari ibintu nakubonye uri kufata umuntu yaduha isoko nabi ni direct morale ufise nka televiziyo uri nk'umuanimateur tele kaja kuri televiziyo n'imyavyi abantu bacavuga tujya muntu nivyo kavuga ngo bashaka kubiraba ariko muze muri ku mateleviziyo journaliste nyene babizi urabona agenda aramwenyura aramwenyura kubera ko abigira abantu kenshi barabawe imbere y'ivyo kurababwira morale rero abantu mu kuvuga bavugira mu ntamatama bagenda barayingira batavuga ngo basohore bagacaba ngo bameze neza ngo nibo ngo afite itunga ntimugira namba communication is key utazi gutanga communication vrai uzobora amahirwe menshi cyane ntuzogurisha ntuzokundwa mu kazi n'ibiki sivyo ibindi navyo abarundi urabizi wabuvuga wabutavuga nyawe urico bakwangira nimba ukiri muto ntuzeze urabika ibintu byose byo kugira akamaro umutwe wawe ngo ntubwira mukorana ntubwira umushefu ntubwira umukiriya
ngo bambwiye ngo iwacu ngo nguhoze bahonga biki n'abanuma barahwera morale mu kazi. Narabwiye rya gituma Amerika ariko gitunze kushuveni, ndabwira imico yabo yuko bakunda kuvuga ivyo bashitse ko n'ivyo bapanga gukora. Mu bituma kandi ngari atari imbere nuko abantu bakominika nabi, morale itabikwiye mu kazi. Murazi ko n'igihe ngaho usanga mu Burundi canke mu yindi mico umuntu atagomwaswe aca avuga ngo ntibonyemera, nkubu nka jewe ndiko mvuga uku ucavuga ngo kucyampungu avuga nk'umuboyi kuko atavuga nk'umushefu. Umuntu atagize ngo urumva ngo rero ngo hanyuma ngurumva ngo cogenda uko morale. Hariho ibintu bita intuition. Intuition n'ubushobozi bw'umuntu bwo kuvuga ibintu ubwonko bumwemerera ko abikurikiranya nyarutsa. Birimwo mu bintu biranga umuntu afise morale, afise ubwenge, amanerona agikwiye atararuha. Turi kumwe rero, nimba ukiri muto ntuzuriga kugomaka ngo ni karite. Tugeze muri monde ikominika, muri monde abashefu ibintu vyihuta, bakeneye message itomoye, bakeneye position yawe, bakeneye kubankira, bakeneye kubemerera. Nyibaze baguhende ngo nguja kugoma sone abantu bazokuba umuko nikiriko. Abantu bose bakeneye umuntu asomeka. Atege muri BMBC abantu bavuga ati twe naje kwa akazi, narabonye genata ngakora mwasiguriye, narabonye wasiguriye yarabitahura, gushika abana bitahuye ntiyavugira mu ntabatama amakuru yose ndayazi, ndabaguriye inzu, murankorera ivyigwa, murangirira ibiki, muravyumva. Morale mu kazi, morale morale. Murakoze mbwira ibyo vyiza.